Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza muherereye hose kaze muri baho ikiganiro kibahimiriza kibatera intege kugira ngo mushobore kubaho ubuzima busagutse, ubuzima Yesu yaje kugira ngo aturonkere, kubaho mu munezero, kubaho amahoro ariko no kubana amahoro n'abo tubanye, ari abo tubakanye, ari abana bacu, ari inshuti hirya no hino canke abo dukorana. Rero kaze ni Olivier na Nathalie twabibateguriye kandi tugiye guterwa iteka kuko chaque fois turonse umwanya wo kubaganiriza canke no kuganira hagati yacu kuri ayo majambo ku vyerekeranye n'ubuzima bwa Kristo n'ukwimenya no kumenya identite yacu ni ikintu kiduhezagira cane. Kenshi hari ivyo mudakunze kubona imbere yuko dusangira canke dufata amamikro yacu ngo dushobore kuvugirako. Hari igihe tuba twamaze iminota n'iminota turiko tureshange hagati yacu tuvugana duhezagirwa twibutsanya ivyo twibagiye. Nukuri Imana ihabwe icubahiro kandi ndakunda ijambo cane Pawulo avuga, ariko aravuga ati simpengeshanya kubibutsa kubandikira vya bindi nyene. Urumva je ne me lasse point de vous écrire toujours la même chose car pour vous cela est salutaire. Donc simpengeshanya sincika intege sinshobogora kubandanya ndabandikira vya bindi nyene kuko kuri mwebwe n'ububasha bw'Imana kugakiza ku muntu wese abwumvise. Rero nico gituma nagomba kubabwira, hari ivyo muriko murumva uvuga uti ndabimenyereye ndiko ndavyumva, fata umwanya uvyumvirize mu mutima wo gusenga, ntazobura ikindi kintu Imana izokubwira. Rero kaze tugomba kubandanya turiko turavugana ku vyerekeranye n'umushaha, na cane cane tuvugana kuri domaine imwe mu mushaha, ivyerekeranye no pense ivyiyumviro vyacu ari vyo novuga biri muri archive muri twebwe, ivyo wabonye vyose, indero baguhaye, ivyiyumviro vyawe vyacitse, novuga vyashitse aho bicika ukwizera kwawe, croyance yawe canke ivy'ukwizera kwawe bica bizana muri wewe novuga attitude canke attitude izana habitude izana nature n'ibindi. Nagomba kubaha Nathalie nabo baramutse maze aduge kwijambo. Nongeye gusubira kubaramutsa no kuri nkuko Olivier yaje kubivuga. Kenshi turafata akanya tugategura bisa nka preparation quand même kugira umuntu amenye ivyo aza kuganira bipange neza. Imisi yose vyama bitubera umugisha, bisigura yuko tuba dushimira n'Imana yuko ibaba yabanye natwe. Ndashimira abantu bose badusengera, hari abaturungikira ama audio, hari bashasha babandanya baza batubwira yuko zibahezagira. Bene data nukuri Imana ihabwe icubahiro igihe cose muronse akanya ko kuhezagirwa. Abantu bari mu Buganda ndabaramukije, abari Kigali, abari Bujumbura bashasha, abari hanze y'igihugu c'u Burundi, Buraya no muri Canada, muri Etats-Unis barahari bose, no muri Australia. Nukuri turaryohewe cane gose kumva yuko hari abantu badufasha mu masengesho, badufasha banatwumviriza kandi banafashwa. Rero Imana ibahezagire cane. Rero nashaka tubandanye nkuko twavuganye na Olivier kuri iki gice co kuvuga ku vyerekeye umushaha, kuko ubitse ibintu vyinshi cane. Iyo umuntu ariko araraba ivyo yabayemwo, ivyo yagiyemwo, ivyo yibitsemwo, ivyamugendeye, ivyamushikiye, ivyamukundiye, vyose menga ni mangazine yaterewe umwe vyose. Aho utamenya none iki ni ciza iki ni kibi, umenga ni cumba umenga utereremwo vyose. Rero ni vyiza yuko iyo turiko turegera Imana hariho ivyumba Imana yugurura kugikuremo umucafu kugira icumba ntikibe iyarara, ahubwo kibe icumba c'iteka, kibe departement ya mpwemu yera aho azofasha abantu n'abandi. Hamwe ubuzima bwawe uburabu ukavuga uti Imana warankijije, warantabaye, warambohoye, none ga Mana hinge mbwira abandi ko bishoboka. Nararavye ubuzima bwanje bwe bwarambaye nabi ariko nivyo birakunda. Rero nashaka umunsi tuze kubananyiriza ku gice twatanguye tuko turavuga sur la sagesse.
nukuri isi iratwereka, iratwigisha, iradupanga, iraturera, kandi isi bisigura iki? Isi naho warerewe, naho wavukiye, n'igihugu wavukiyemo, n'amashuri wagiyemo, n'idini, aho usengera, aho bigeze gusengera, aho wavuye, ibyo byose, amashuri, akazi, abantu bose muhura barafise ikintu bakuzanira. Rero si bibi, si ibintu bakuzaniye si bibi, byose si bibi. Mugaha mamita ikintu cyose kidafite isoko mu Mana kirafite ukuntu kigukura ku ibintu by'Imana. Ariko rero umuntu ariko araraba ijambo ry'Imana mu Abikorinto ba mbere, sinzi ko ivyo barateguye ico gice, ndagikunda cyane, ni extra nkunda gose muri Bibiliya. Ndibuka ko nigeze kumara umwanya munini byanananiye ko ndengana aho hantu. Ni igice ca mbere, Abikorinto ba mbere igice ca mbere kuva ku murongo wa 18 twe twahatangwe kuhavugira ubuherutse, gushika tutangwe ku murongo wa 18, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nukuri icakorewe ku musaraba cose, nukuri hinge ndabahereze Olivier abarahasoma. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko ijambo ry'umusaraba kubaho nari urupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni ubushobozi bw'Imana, kuko handitswe ngo nzohonya ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzobuhindura ubusa. Ngo umunyabwenge ari hehe, umwanditsi ari hehe, umunyabihari wo muri iki gihe ari hehe? Mbega Imana ntiyahinduye ubupfu ubwenge bw'iyi si, kuko n'ubwenge bw'Imana bwageze yuko ab'isi bazohabwa n'ubwenge bw'isi kumenya Imana. Imana yahimbawe gukirisha abayizera ubupfu bw'ivyigishwa. Nuko abayuda basaba ibimenyetso, abagiriki barondera ubwenge, ariko tweho tubabarira ivya Kristo yabambwe. Uyo ku bayuda ni kigwisha, ku banyamahanga n'ubupfu, ariko ku bahamagagwa b'abayuda n'abagiriki ni Kristo ubushobozi bw'Imana kandi n'ubwenge bw'Imana, kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu inkomezi. Amen. Ico gice ndagikunda cyane. Mu Gifaransa mu murongo wa 22 bavuga ngo les juifs demandent des miracles et les grecs cherchent la sagesse. Ni byiza ko umuntu atahura yuko muri ico gice abayahudi n'abantu b'abanyedini, urumva n'abantu bari bafise isezerano, kandi Paulo bitwa ko bazi Imana. C'est ça, ijambo ry'Imana. N'abaroma, igihe Paulo yandikira abaroma arabivuga neza cyane ati burya Kristo yaje kuko abayuda bari bafise isezerano, donc bari bazi Imana, kandi nivyo. Hama muri ico gice ndayo mu baroma hari ahantu havuga ati ngo bose baracumuye, yaba umuyuda yaba umugiriki, bose n'abanyabyaha. Il n'y a point d'acception pour personne. Mu kindi gice akavuga ati ngo le salut pour quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. Ngo agakiza ngo kaje cyane bwa mbere na mbere ku muyahudi, hama giriki après. Ukibaza uti none ku bwa mbere bari bavuze yuko ngo bose bangara imbere y'icaha, iyo bavuze ivy'agakiza ati ahubwo cyane kuwerekeye umuyahudi, kuko niwe yarazi ivyitwa kwaza Imana. Ni nkuko umenga impembo yaratugiriye agasopa ati bantu b'Imana namwe muvuga ngo murazi Imana, buryo agakiza kabanza kuza kubaruhura mwebwe. Hari ukuntu iyo twebwe tuko turavuga ivy'Imana tubanza kubona isi ngo isi yarapfuye, kandi n'ivyo yarapfuye bene data, ivyo ntavyo kubesha birimo. Ijambo ry'Imana riratubwira neza yuko Yesu yaduhaye manda yo guhindura amahanga abigishwa, et c'est vrai. Ariko ijambo ry'Imana rikamiriza ati yamara ce salut, ako gakiza nakinzu d'abord. Nimuzuze kubwira ishenge abo hanze yuko ngo arondera Imana, kandi namwe mutareko murabaho. Tureke kubeshana. Nukuri umuntu ariko ararabuze mu muntu agira atanga kugira agakiza, hagira ugira wa muriro, habura plumenga birakonje biragiye. Ndibuka twa turaganira na Olivier, umuntu ariko aratanga twotanga ikigereranyo muri extrait, muri passage uhavuga uti none gatanu none bose baracumuye, none je vraiment ndavye cursus yanje sinagoye Imana gose vraiment. Nivyo urashobora kutagora Imana, ariko urashobora kubona ugaswata kubona ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe. Ndibuka ko tugiye bafiance na Olivier, twiranze konti tuko turabivuga dayo tuko turategura ati hewe rero shani ivyo tukiri bafiance twarasengeyemo umwe wese mbere ko ahura n'uyundi, wowe urasengeye quelque part uti Imana uramfasha menyo tuzokubakana, bikaba biryosha. Après uti yo ntabara urubanza urutegure,
haba ikindi gikurikira buhoro buhoro niyo mpamvu uti imana kabe ma finance uzuntabare ndene sindaronka akazi zunje imbere c'est surtout ça ariko sinigeze mbwira imana uti imana urumva uzunyigishe kuba umugore uzomfashe uzobe urufatiro rw'umuryango wanje ego turabizi mu mutwe ariko sinzi twabigendeyemo sinzi shobora ivyo bivuga basha sinzi aho nohera sinzi aho nohereza ariko nagomba kubabwira ngo sinzi nukuri imana ni nziza bene data nagomba kubabwira iyo turiko turavugira ijambo ngo baho nuko imana igomba ko tubaho bene nimba hari ikintu kizoshika mu ijuru kikatubabaza novuga kiruta ibindi vyose nuko tuzosanga twarabayeho akamanyu ugereranije novuga n'ubuzima Yesu yagomba yuko tubaho sivyo urumva iyo turiko turavuga ubutumwa bwiza kenshi tuvuze ngo ubutumwa bwiza nukuri hariyo ivyigwa ndiko ndakurikira turiko turiga ku butumwa bwiza ubutumwa bwiza nukuri abantu bumva yuko ni ubutumwa bwiza bw'abanyavyaha ni ukuvuga ni ubutumwa bwiza bw'abantu batarakizwa ariko nagomba kubabwira ngo ubutumwa bwiza nk'uko twasomye mu ijambo kandi nk'uko Pawulo avuga mu Baroma aravuga mu kigabane cya mbere umenga 16 ngo sinterwa isoni n'ubutumwa bwiza kuko ari ubushobozi bw'Imana bukiza umuntu wese yizeye pour le salut de quiconque croit. Iryo jambo salut rivuye muri sauver rivuye mu gukiza. Iryo jambo gukiza ntirisigura gukiza ivyaha gusa. Iryo jambo riva mu ijambo ry'ikigiriki ryitwa sozo rigomba kuvuga iki rigomba kuvuga gukiza ivyaha rigomba kuvuga gukiza ingwara rigomba kuvuga restaurer gusanura urumva rigomba kuvuga délivrer kubohora Imana ishimwe cyane hama rigomba no kuvuga gutsinda kunesha Imana ishimwe nagomba kubabwira ngo ubutumwa bwiza n'ubushobozi bw'Imana bugira iki n'ubushobozi bw'Imana bwigaragaza kuwo wese yizera ikibazo none abizera ni bande kuko ingorane nuko tubwira ubutumwa bwiza abanyavyaha cyangwa batarakizwa tugomba ko bizera kuko tubabwira ngo mukizera hariyo ububasha buhari kugira ngo bubakize hamba tukibagira kubwira bakijijwe ngo kuko mwizera hariyo provision y'ububasha nico gituma usanga umuntu akijijwe tuvuga ukuri no muri ko baratumviriza abazoshika ndagomba muze mutwandikire uraba ubuzima bwawe eske umunezero ntuheruka mu bihe vya mbere ugikizo ubunye morari usigaranye nuko uvuga uti nzoja mu ijuru sivyo ariko nagomba kubabwira hagati y'ugukizwa hamwe uronka umunezero wumva Yesu wa grave adasanzwe n'igihe uzoja mu ijuru mbe hagati aho erega agomba kubaho Natali yereka aravuga ivyerekeranye n'ivyiyumviro ariko aravuga iyo turiko turavuga mu mushaha Bibiliya itubwira ngo ntitwishushanye n'ivy'iki gihe nuko ivy'iki gihe mbega n'ibihe nico Bibiliya yita l'esprit de son monde l'esprit de la rébellion impwemu y'ukugumuka y'ubugumutsi turabona yuko icaha umwana w'umuntu yakoze ugiye kubisoma umenga ni icaha kiri banale none kugomba kugira ubumenyi ni bibi bagomba kugicambwa kugira bamenye ikibi n'iciza ariko yari icaha gikomeye cyane mu maso y'Imana kuko Imana yari yaremeye umuntu kugira bariyo imugenera imuyobora kuciza n'ikibi Imana ntiyigeze igomba ko umwana w'umuntu amenya ikibi n'iciza ariko Imana yagovye yuko umwana w'umuntu ashira ivyiringiro cyangwa ivyizigiro vyiwe mu Mana aba ari Imana imuyobora Imana ishimwe cyane nico gituma uyu munsi yo Imana iriko iratubwira mu mushaha wacu umve muri wewe harimwe amakode atagira uko angana ya mécanisme de survie y'ukwiproteger y'ukwikingira nico gituma hari abantu barusha bariko baratumviriza bakijijwe kubera iki
kuko hari amadomene bariko baragwana, bariko barigwanira kuko barazi Yesu nivyo yaradukijije, turindire yuko atujana mu ijuru. Mugabo muri ubu buzima hagati ya article 15 ni ukwidebruya, ni ukugerageza kwironkerera inyishu. Erega hari n'uweza kumbaza ikibazo ngo rya jambo rivuga ngo Imana ifasha uwifashije, mbega ngo rigomba kuvuga iki? Niyo mentalite kenshi iba ihari aho umuntu yumva yuko ashobora kuvyishoborera. Sinzi ico natari yo kongerako. Basha jewe vraiment nibaza yuko muri exemple navuze yo gushira en action ikintu twaguyemwo nukuri uraba gentiment dans l'erreur. Simvuze yuko umuntu abikora kuri ashatse gucumura canke ashatse kugora Imana, ariko hari ibintu twakiriye ugasanga twarondeye inyishu ahantu kandi twanarondeye n'Imana mu zindi nyishu. Imana tuyirondera mu zindi nyishu, turatarataza. Niba ngerageza hajya ndegerageza umugenzi amahera ngerageza Imana byananiye, ukaca usanga umenga Imana ni mu ma option ukamenya kwera nkijijwe ifoko niyumvira Imana ko nsenga hinge ndondera Imana. Nivyo yaradushikiye uvuga ati none gabasha ko nama ndikunda sengera urugo rwanje, Imana yaragusavye uje, Imana binkuremwo mfashuza uyu muntu umengura hegihe vy'ukuri tugwa muri piège gutegeka Imana, umengura ukurereka Imana kuko twayicacamwe cyo kumenya iciza n'ikibi. Uti Imana iciza ndakizi, banza uzufashe Olivier kubera Olivier nguye muri ibi nibi canke fasha uyu mwana canke hindu canke mama hera kuri we yamama hera nkagira ibi nibi. Imana iyi affaire zo biri concret birakemuka. Urumva ukaca usanga ukibagira yuko Imana niyo vyose. Harageze igihe natwe twidudura tukatina papa none turazi gusenga ntituzi gusenga vyatugendeye gute. Igihe dutanga imihoho umumo wese mukibanza aho yarari afata Imana en fait ntavyo nzi, je ne sais pas, ivyo nize vyose bimbere y'ubusa vyose nuze ubike umbere Imana au départ muri fondation ibwina niho vy'ukuri twabonye agakiza mu rugo rwacu. Ivyo natareka aravuga twamye tubisubiramo yabicishijemwo nuko umuntu aba ahantu akavuga ati Mana ukampa aho tubakana ukampa uburyo ibisigaye je veux te rendre fier, ngiye kukuryohera. Ariko Imana ikavuga ati erega iyo tubwiye ngo ni alpha na omega ntikirakubwira ngo B na Z na Y na D na D ngo ni wewe. Oya, ni A ni B ni C ni A B C D E F n'ibindi gushika kuri Z. Donc urumva ni Imana igomba kuba vyose, ariko mu mutwe bakubwiye ngo iyo itanguye urahereza canke gira ucukoze kugira igira icikoze. Reka tuzobandanye mu cigwa gikurikira, ndazi ko tubasize mu kayabagu. Imana ibahezagire, mugire ijoro ryiza, abandi mugire umurango mwiza. Data mwizina rya Yesu ubagirire neza, ndasaba wugura amaso y'umutima ivyo uriko uratwigishana natari ubibigisha. Nukuri abadukurikiye baronke umwidegemvyo muri wewe, babeho Mana, ni mwizina rya Yesu ndabisaba, amen.